iteka kandi inshuti mukunzi w'igano bica hano kuri Indonde TV nkundira ndaguhemwe aramutse canke mwiriwe bivanye naho herere muri kano kanya uri kuradukurikirana hano kuri Indonde TV. Usanzwe ubizi ni ku munsi wa mbere, imisi yose ku munsi wa mbere nta gusiba, ni gice isaha 2 zuzuye zijoro ku masaha y'Ibujumbura n'Igitega ku mugwa mukuru wa politike. Ni Monday Superstars jewe nyene Allen the Real namanda bashikiriza ni amakuru y'aba superstar bari hano mu gihugu canke abamaze imisi ariko aravugwa hano mu gisagara ca Bujumbura canke mu muziki muri rusangi wa 2-5-7 no kuvuga igihugu cyose. Abari hano Ibujumbura, abari hagati mu gihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu. Ni kiganiro Monday Superstars. Namandi kumwe na mugenzanje Adijo. Murabizi neza yuko twama twabatorekanije amakuru ameze neza ariko aravugwa hirya nino. Ikaza cyane mugenzanje Adijo. Reka ndagushimire Alani, nongera nshimira n'abariko baradukurikirana. Ikiganiro ni Monday Superstars. Wumvise yuko ari saha 2 twama turi kumwe namwe. Mkombozi niyo nkuru ya mbere dutanguriye ko ngo ababara ababaje ntababara ababajwe. Ni mu gihe mu nkuru duheruka kubabwira nuko twababwiye yuko itariki 4 azoshira ku mugaragaro video yiwe, video izoba ari indirimbo yiwe ya mbere izobizananye n'amasanamu, nuko benshi bari bayirindiriye itariki 4 nuko itashoboye kuba kwigenekerezo yari yatanze, asaba n'ikigongwe abakunzi biwe yuko atariwe ahubwo ari ahantu yari yatoye yuko izoshobora kubera. Bashoboye kumubwira yuko isango bamuhaye atazoshobora kuhakorera, ubundi hoho bimusaba yuko ashobora guhindura ikibanza. Mkombozi rero yaciye afata ingingo yo kwiha umwanya nk'ukwezi kose, yatoye itariki 3 z'ukwicumi ko ariho azoshobora gushira ku mugaragaro. Bimwe rero byaduteye n'amakenga tukamubaza ati ni gute bizogenda, kuko uzoba wabanyoteje abakunzi bawe, ngo sukubanyoteza ahubwo nzobanzanye byinshi byiza, kuko nzocangirira ndonkeraho n'akaryo ko guca nsohora ipi indirimbo zose bazibonere rimwe kuri uwo munsi. Itariki 3 yamaze kuzitubwira z'ukwezi kw'icumi, ikibanza ntarakitubwira neza. Gumana natwe tuzokwama turiko turakubwira uko bigenze, uko bimeze, uko yabiteguye. Ni Mkombozi avuga ati abakunzi banje ndabasaba ikigongwe kuko nubundi nari nabemereye yuko itariki 4 mutegerezwa kubona video yiwe. Twibukanye kwizoba ari video yiwe ya mbere tuzoba tumubonye ko mu gihe twari tumaze igihe kirekire tumuzi nk'umustare wacu. Twizerane yuko isango yaduhaye rizoba ari ntabanduka, basha ntasubire kutunyoteza. Abicishije ku rubuga rwa Instagram yiwe yanditse agira ati, aho yafata ino foto iriko no majambo yanditse agira ati campagne Korako 4e edition. Mukunzi tubandikiye tubasaba intererano y'ibikoresho by'ishure ku bana ba mikoro make basanzwe bashigikirwa na campagne Korako. Ubufasha bwanyu bushobora gutuma ivyo bibondo bironka ibikoresho by'ishure bikabandanya amashure nk'abandi bana. Tubahe amahigwe ntibisange ntibasigara inyuma, murakoze. Ni Tetero yasanzwe afise agashimwe ka Musique ya 2019. Urabizi neza aheruka gushikiriza imigambi amaze kurangura inyuma y'iryo higanwa, inyuma yo kuva mu gihugu ca Chypre, ubwo yari mu mashure, ubwo yari karanonosora ibijanye n'ubumenyi bwiwe. Tetero yaramenyekanye cyane muri kino gihe turiko turavugana, ubwo yibutsa nyene icyubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, ubwo yamwibutsa yuko yigeze kumuha ubutumire canke ubutumwa. Nyene icyubahiro nawe akagira ati burya kwa rukuri Galorete, ndakwibutse yuko yagerageje kuvuga ibyo amaze gukora ubwo yahabaye ambassadrice, aho yabonye ingorane abatishoboye canke abakenyezi badafise uburyo nk'ubwo jewe na wewe canke nk'ubwo wundi wese, agerageza gushinga atelier ishobora kubafasha muri twa dukoresho twa ya misi y'abakenyezi canke abigeme. Ariko Tetero yabonetse cyane ariko arashigikira campagne Korako. Mbega campagne Korako niki? Tetero afise uruhare rwahe? Byatanguye gute? Biteguye gute? Ijwi rya Tetero mu kiganiro Monday Superstars. Campagne Korako ni campagne yatangujwe n'ishyirahamwe tabita Community in Action, riserukiwe n'umushingantahe Jimmy Ndiho kubwayo ari kumwe n'umugenzi witwa Peles. Bakunda bazi cyane kuri Peles, bakunda gutoza amakaye, bagafasha abanyeshure, bakabagurira uniforme, abafise abatagira aho baba bakabaha aho baba, bakabaronkera uburaro. Rero nanje ni kubera urumva ngendana uwo mutima naciye nifatanya nabo muri 2e edition muri septembre 2019, aho twatojeje amakaye turafasha abana batari bakeya,
hama muri 3e edition n'uyu mwaka nkaba nari propoje kugira ngo mbe marraine w'izo edition zibiri pour kuri edition iherutse muri 3e edition nayikoze ndi hanze nayiteguye ndi hanze twayiteguye ndi hanze hama twashoboye gutoza amafaranga atari makeya kandi twashoboye kurira amashure no kugurira ibikoresho abana 357 batishoboye usanga bagendana n'ubumuga. Donc urumva yuko ni ibintu by'agaciro natwe tuba dukontribuye muri societe iwacu. Iyi campagne rero kubera ikiza ca coronavirus ntikizotwemerera gusubira kubonana ngo tugire duhurire twese hamwe, ariko twashimye kukigira kuri internet rero ku buhinga nkoranyambaga aho tuzomara imisi 5 dutoza amahera ufise uwo turungikira 1000 kuri Eco Cash Mimi Cash. Ni ikintu navuze nabwiye abantu ati hajya 1000 cawe ifanta wari kunwa uyihebeye umwana ushobora gusanga umufashije kugira kuronka kazoza keza akazoba umuntu akomeye kubw'igihumbi wowe waratanze. Rero tuzoba turiko turahamagarira abantu baduterere bafashe bakore ko intuze campagne ko yitwa Nikorako naho nikora nawe yige umva ni dukore ko nyene kugira ngo abadafite ico bikora ko nabo bashobore kuronka amahirwe yo kwiteza imbere guteza imbere igihugu. Ego hama bikabera kuri Instagram kuri konti yanje ni ya Burundian BJ. Hanyuma ikindi novuga nuko tuzoba turi kumwe n'abandi bantu tusanzwe tuzi bo muri diaspora hamwe n'aba initiateur abatanguje ico gikorwa nyene cakorako. Tuzoshobora kubabaza ibintu byinshi batwiganirire umutima waje gute. Rero urumva karibu cyane kandi na numero za Eco Cash ni 79,577,170 canke kuri Lumi Cash 62,172 ubusa 59. Murakoze cyane nukuri mugira umutima wo gufasha mumenye yuko naho ryo bijana naho co bigihumbi naho byo bihumbi 10 bavuga ngo ijana nyene ginjira muri indi kandi vraiment kandi ico no babwira nuko Imana nayo izoronka ingene ibibasubiza. Ego Yesu abahezagire cyane murakoze. Yashoboye nawe gutahukana imiliyoni 15 aho mvuga muri finale aho yari kumwe n'abahungu benshi. Ni Esther Nish ushatse umwite miliyonere. Yaratunyoteje bakunzi, yaratunyoteje. Ururirimbo rwiwe Come and See nigo rwariko rurakora neza, niyo ndirimbo yiwe twabona mu masanamu. Hagati yaho yaguma akora ibiteramo bitandukanye ngaha i Bujumbura canke mu gihugu hagati, mugabo agacerere ko gusohora bishasha ntitwabona bishasha. Ati ngaho rero twaciye dushobora no kumubona muri competition ya Prime Star. Ibyo byose ngira nibyo bikorwa byatuma adakora gose. Indundi magazine ntitwicaye twaramubajije nibiki warimwo nibiki wariko urakora. Ati mwebwe ntimurindire gusa bishasha ndiko ndabikora. Anabicishije ku rubuga rwe rwa Facebook urabona yuko hari ama image ariko arerekana yuko ari mu gikorwa ari kumwe na Thierry Kijanya, umuririmbyi benshi basanzwe bazi kandi yakoze amateka, umulegend. Nibyo binaryoheye Esther Nish kubona bagiye gukorana. Tumurindire tumuhe n'umwanya kuko urazi yuko amasanamu yiwe iyo yakoze aza yemeza. Esther Nish ni miliyoni yatahukanye, twizere yuko izoba ari video isukuye. Abasani kwiyambiza kandi bitabapendeza aba diaspora kuturongora natwe kubera ubukene ntitwovyanka kungereranya n'utwana tukivuka bakatubesha ngo turandenze kandi bidashoboka. Biraharawe yitwa Kirikou Akili mu ijoro rimwe gusa ku bantu barenga ibihumbi 41 bakaba bamaze gushirako ijisho kwino video ya Kirikou Akili yitwa Biraharawe. Indirimbo iri kivuga ko amajambo menshi, indirimbo iri kiravugwa yuko ama ideas y'amasanamu yoba yaratowe aho hiyo mu gisagara cha Tanzania hajya muri Dar es Salaam
hama bakavuga ati na beat nayo nyene urumva yuko idea ishobora kuba yaribwe hajye nyene kandi mu muryango wa label imwe ariko byinshi bariko barabivuga bamwe ku rubuga rwa YouTube bakavuga ati ni song imeze neza kandi ubona yuko ifise creativity. Mbega wewe ukurikije hano muri description ya linki ya Kirikou Akili hano muri description y'Indundi TV urabona neza yuko yobe yarakoze copy haraho yobe yarashishuye canke Kirikou Akili vyaririmbye ni by'ukuri abasani kwiyambiza bitabapendeza ngo mbega by'ukuri ngo yobe yavuze Satbi akavuga ngo abaraperi guhibongoza ngo yobe yavuze B-Face ariko niko biriko biravugwa wenda gusaba kuja kuraba iyo ndirimbo yamara Kirikou Akili nawe akazoza hano ku rubuga rwa Indundi TV kugira ngo tumaze byinshi nibigenda bivu yamara reka ndakwibutsa yuko B-Face on the floor iri ku rubuga rwa YouTube yiwe Big Fizzo ari kumwe na DJ Lewis nabo nyene indirimbo yabo iri ku rubuga rwa YouTube reka ndagusabe yuko twaca tubandanya dushigikira ibyacu. God bless.